Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri no wa gatandatu twabateguriye akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge ikiringo c'indwi catanzwe ngo ibarabara nomero 3 mu gice caryo ca Rumonge Gitaza ribe ryasanuwe nticakurikijwe mu gihe mu ntwaro mu Rumonge bavuga ko bahejeje ibibaraba mwishira hamwe Sojeya Satomho basigura ko hari ivyo batarasinyigwa nkuko muza kubikurikira muri ano makuru. Mu gisata c'intwari bereye naho ngo harakwiye abantu bajejwe umutekano aho hose hari ububare amazu y'uburiro canke amahoteli bisigurwa n'urongoye komine Mukaza mu nama yagiranye nabo vyega kuri uyu wa kane. Ku bwa Renovasi Ndayihebura ngo vyogabanya ubusuma butandukanye bwibonekeza muri ivyo bibanza mu mwanya muto. N'amakuru arambuye. Dasi kwa ikaze muri ano makuru kuri uyu wa gatandatu niho haba ibirori vyo kwibuka imyaka 27 irangiye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi b'abahutu bishwe ku bwa Ambassadeur Joseph Nkurunziza arongoye urwego nshingwabikorwa mwishira hamwe zirikana ngo arakwiye kuja habona abakoze ako kabi bagashengezwa mu butungane. Tumukurikire. Igikenewe cyane nuko ukuri kubwo bwicanyi kuri kubanza ukamenyekana ababikoze bakamenyekana hanyuma n'abagandaguwe nyene bakamenyekana kuko gushika ubu hari habo tuzi n'abandi tutamenye irengero ryabo kubera yuko burya bwicanyi buba ibiziga byinshi bitabonetse gushikaho n'abavyeyi bamwe kuko hari gihe c'amagume batazi neza yuko abana babo baba baraguye ngaha canke baba baguye ahandi. Gushika uyu munsi rero kuri kubanje kukamenyekana iyo ni intambwe ihambaye kw'ivyo vyakozwe hano muri kaminuza. Ikindi tubona cokogwa nuko koko n'ubutungane inzego z'ubutungane nazo nyene icyo kibazo ni kibazo cy'amaraso zogira ico zikoze zigatanguza amatohoza cyane nivyo twebwe nk'abacika cumu canke nk'aba nyamuryango baba hasize ubuzima nivyo twifuza ko vyorangurwa kandi tukabisaba yuko n'ukuri hogira n'intambwe tukatangura kubona intambwe nimwe ko yatanguye gukorwa ija mu kurondera ko kuri ija no mu gutangura inzira y'ubutungane. Ugwaruka Burundi bw'ejo twobuhanura ubwa mbere na mbere kuza barasenyera ku mugozi umwe cyane bakamenya intumbero nyamukuru iba yabatwaye ku mashuri baba bagiye kwiga guhiga ubumenyi kandi babona bahuriye ku mashuri nta numwe aba yavuganye n'undi ko bazoza kwigana. Tukaba rero tubasaba ko boshira imbere intumbero yo kwiga gusa yo guhiga ubumenyi bakima amatwi basesa nkuyoze. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB ngo kiriko kiragira urutonde rw'amahinguriro yose akorera mu gihugu vyavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ico kigo mu nama yo kuraba icokogwa kugira hagabanywe ivyo Uburundi bukura hanze. Ku bwa Didas Ngendakumana iterambere ry'amahinguriro rizotuma haba bike biva hanze. Cyambere nuko turiko turagira urutonde rw'amahinguriro asanzwe ari ngaha mu Burundi ahingura ibihingurwa bitandukanye kugira ngo tumenye umwimbo bafise mbega ungana gute, mbega ibibazo bafise nibihe, boba bafise ibibazo kubijanye n'ubuhinga, boba bafise ibibazo kubijanye na matière première,
baba bafise ibibazo kubijanye no kubura impapuro nizi abasanzwe bafise ibibazo bijanye na matière première n'ibindi turaheza tukababwira ko hari usanga batabizi ko mu kigo ADB hasanzwe hatangwa uburusho ku bari mu mahinguriro aho usanga abariko barahingura ibihingurwa mwe n'ivyo tubaha impapuro zituma iyo bariko baragura matière première n'amamashine n'ibindi bikoresho hanze bashobora kuvyinjiza batarishe ibya twita les droits de douane batanarishe na TVA importation bakaronka mbere n'ubundi burusho iyo hageze kugura ibikoresho canke kugura amazu bakoreramo ivyo murumva neza ko bica bituma baza gushikana ngaha ibikoresho na matière première bizimbutse kubera ko bataba barishe ayo makori n'amatagisi muri OBR ako rero n'akarusho gatuma bashobora kugwiza umwimbo muri ADB kandi turabafasha kuronka impapuro zitandukanye turafise abakozi bajeje ivyo bintu aha mbere notera kamo inzego zitandukanye zisanzwe zitanga izo mpapuro aha novuga nko mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kigo BBN n'abandi igihe bazohora babona abakozi bo mu kigo ADB ari bo baje gusaba izo mpapuro ntibaze bagire ngo bariyadukije ubu bisanzwe biri muri mission mu bikorwa ADB ifise byo kugira ngo dufashe abo bose baba bariko barahingura canke barashira imitahe yabo ngaha biboroheye turafise abakozi bajeje kubaronderera izo mpapuro kugira ngo bishobore kunyaruka. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gushigikira imigambi rizofasha Uburundi mu guha ingurane n'ubumenyi abarimyi vyashikirijwe na Sergio Pimenta icegera c'urongo iryo shirahamwe asozera urugendo rwiwe rw'iminsi ine mu Burundi kuri uyu wa gatanu akamenyesha ko ivyo bikorwa bifashanya ni banki y'isi yose. Tumukurikire asubirwamo na mugenzi wacu Armel Mutore. Je vois de grandes opportunités dans divers secteurs. Notamment dans le secteur agricole. Le Burundi a une ndabona amahirwe mu bisata bitandukanye nk'igisata c'uburimyi. Uburundi burafise ubushobozi bwo gutanga umwimbu woshobora guhingurwa ukanatanga akazi. Dushobora rero gushigikira ico gisata mu gushiraho uburyo bw'uruhererekane. Ni muri urwo ruhererekane ruca turaba ni ibihe bikenewe gukorwa. En général, vous avez mu bisanzwe ubwo ruhererekane ruhera ku murimyi akenera ifumbire, imiti yo gupompa, akeneye n'ubuhinga bwo kugwiza umwimbu n'ibindi. Turafise umugwi w'abahinga utegerezwa gufasha abarimyi muri ico gihe. Les fermiers et les agriculteurs à ce niveau-là. Ensuite vous avez hanyuma hari amashirahamwe yegeranya ahingura canke adandaza ivyarimwe muri rusangi ni afise ububasha bwo gushikira abanyagihugu benshi. Dushobora kandi no gushinga amakoperative. Aho rero niho dushobora gutanga imfashanyo ku gace kamwe kamwe k'ubwo ruhererekerane hamwe n'ibijanye n'ubuhinga kugira hatezwe imbere uko urwo ruhererekerane rukora mu gusuzuma ahari ingorane tukanazitorera umuti turi kumwe n'abo dufashanya. Le deuxième secteur que nous avons identifié comme ubwa kabiri tuzofasha mu gisata cyo guteza imbere amahinguriro mato mato n'ayabayabaye. Muri ico gihe tuzokorera ku bijanye no kuduza mikoro y'abanyagihugu, tuzonakorana n'amabanki kugira duteze imbere ibitegwa bizotuma utwo duhinguriro duto duto turonka imfashanyo. Nkaba mpimbawe nuko ivyo tuzobifashanya ni banki y'isi. faire ce travail conjointement avec la Banque mondiale. Mu gisata c'intwaro ibereye nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abafise ububare, amazu y'uburiro n'amahoteli muri commune Mukaza basabwa gushiraho abantu bajejwe umutekano mu bibanza bakoreramwo. Renova Sindayihebura arongoye commune Mukaza yabivuze ku munsi wa kane mu nama nabo bakora ivyo bikorwa. Yabishikirije mu gihe hari ubusuma butandukanye bigatuma ababitura bahungabana. Tumukurikire. Ibyo bibanza mukoreramo abantu benshi barakunda kuhibigwa, murabizi. Cyane cyane twavuga nko mu mubare, aho usanga umuntu yasize imodoka yiwe hajya ku ruhande niba bagasanga na televiziyo yagiye. Aho ntituvuze yuko hari naho bihora bishika ugasanga n'imodoka yibwe. Turasaba yuko muri bijya bibanza byanyu ugerageza gushiraho ababafasha gucungera umutekano w'abantu n'ibintu byabo. Ivyo rero bice bituma mwebwe
mukorana n'ajya amashirahamwe basanzwe akora ibyo gucungira umutekano ku babishoboye, abatabishoboye nabo mugatanga akazi ku bashobora kubafasha gucungera umutekano bijya bibanza muri bijya bibanza basanzwe mukoreramo. Ubusuma bugize iminsi bwasubiye gutangura kuboneka bwo kwiba mu mpangu, bajya abantu rero babikora kenshi uravye neza usanga bateramira hajya iwanyu, bakabanza bagaterama bakarindira yuko abantu bataha kugira ngo baze gushira mu ngiro wa mugambi wabo mubi. Ntihagira baza kugira inama, akanama mu kabare kugira ngo baze kwiba umuntu runaka. Ntihagira baza kwiyagiraniza hajya ahantu hanyu kugira ngo baze gutegera umuntu runaka yitahiye bamwambure cyangwa bamugandagure. Usubiye inyuma gato, mu byo mutegetse kudufasha gucungera harimo no kwigisha bajya abakozi musanzwe mukoresha, kuko nabo hariho ababicira akazi mu kwiba abakiriya. Ugasanga wowe warashize umutahe ngaha wari uzi yuko ushaka kunguka, ubwo abajya abakozi bawe barakononera atavyuzi. Ugasanga barindire yuko umuntu 3-4 kubera babazi yuko amaze kunywa n'ibihava bimcanga gatoya, ugaca batanga kuduza amafacture yiwe cyangwa baca batanga gukora ibindi cyangwa baca bamwibagiza telefone afise canke utundi tuntu yoba yari afise. Tubasabe dushimitse ko by'ukuri mu bifata nk'ama ibi tubasabye yuko mugerageza muri bijyo bibanza byanyu byose hakaba hariho abantu bababereye ijisho kugira ngo ntihagire umuntu yibigwa muri bijyo bibanza musanze mukoreramwo canke ngo agirireho ibindi bibazo. Inama shikiranganji yakoranye mu ndwi irangiye yaremeje yinjira ry'u Burundi mu muhoro umwe wo gutumatumanako mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umunyamabanga mukuru wa leta yasomye icegeranyo c'ivyavuye muri iyo nama, yamenyesheje ko yinjira ry'u Burundi muri uwo muhora rizogabanura ibiciro vyo gutumatumanako. Kurikire Prosper Ntagwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta. Kubera babonye ko amahera arihwa mu gutumatumanako amakuru biciye mu guhamagarana na telefone ari menshi cyane, bikagira ingaruka ku biciro byo muri ako karere, baciye bafata ingingo zotuma ivyo biciro bigabanuka ku bene gihugu babicishije ku muhoro umwe wo guhanahana amakuru mu ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Ikiringo cishigwa mu ngiro ciyo ngingo kikaba cari guherana n'umwaka wa 2014. Mu manama yagiye arakurikira, Uburundi bwariyemeje ko bwoba bwashize mu ngiro uwo mugambi hatarenze igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2022. Uburundi nico gihugu conyene cari gisigaye kitarinjira muri uwo mugambi mu bihugu bigize ishiramwe vy'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, bene igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo coco cinjiye muri iryo shirahamwe vuba. Inyungu y'u Burundi mwishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo izofasha abarundi kuko ibiciro bizogabanuka, hanyuma abahamagara biyongere, gutyo n'amatagisi avuye muri uko guhamagarana yinjire mu gihugu ari menshi. Iyi nteguro y'itegeko nizofasha mwishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Irerekana amahera azorihwa ku munota mu guhamagara, nayo akaba atarenga ubusa n'ibice 10 y'amadolari y'abanyamerika, harimo n'amatagisi. Nayo amashirahamwe akorera muri ico gisata akaba azotanga ayangana n'ubusa ibice ubusa 7 by'amadolari ku munota. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe. Mbere gusozera ano makuru dukubitire mu ntara ya Rumonge, aho ibikorwa nyezina byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice caryo ca Rumonge Gitaza vyari vyitezwe gutangura kuri uyu wa gatanu, bitatanguye mu ntwaro mu Rumonge. Bashikirije ko ibibaraba vyaheze mu gihe mwishirahamwe Sojeya Satom rizorangura uwo mugambi. Bavuga ko hari ivyo batarasinyirwa. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Pierre Misago.
Ku kilometero ca 70 ku mutumba wa Nkayamba aho ivyo bikorwa vyo gusanura ibarabara nimero 3 gice cyaryo ca Rumonge Gitaza bitegekanywa gutangurira ibimashini bitatu vyishira hamwe Sojeas Atome ryatsindiye iryo soko bihagaze kuva kuri uyu wa gatatu, ariko no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ivyo bimashini ntibiri ku murimo naho ikiringo c'indwi imwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaheruka gutanga ngo ibikenewe byose biboneke kugira ngo ibikorwa bitangure carangiye kuri uyu wa kane. Consolateur Nitungabura Matari w'intara ya Rumonge avuga ko ivyasabwa intwaro vyarangiye, igituma ivyo bikorwa bitatanguye kuri uyu wa gatanu akavuga ko vyo barizwa ahandi. Mwishira hamwe Sojeas Atome babwiye ubuyobozi bukuru bw'amabarabara mu Burundi ko isubigwamwo ry'ivyigwa vyakozwe kugira ngo ibikorwa nyezina bitangure ritaremezwa. Regis Mpawe nayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi akavuga ko bariko barakora ibishoboka byose ngo ico kive mu nzira ibikorwa bitangure vyatevye kuri uyu wa mbere w'indwi buci itangura. Ku rubuga inzu iraho ibikorwa bizotangurira ibwirizwa kubanza gusamburwa ntiyari bwasamburwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Nyeneyo yari yavyemeye ko atangura kuyisamburira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko abakozi ba Sojeas Atome twahasanze babivuga, akaba atari bwaboneke isaha 3 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Ni hano amakuru twabateguriye aciye arangirira. Ndabashimire kubona hamwe yakurikiranye, nshimira n'amafashije kuyegeranya n'abari muhinga bw'ivyuma. Ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.